ndabaramukije ndabaramukije uri madamu Joa Imuhira Media, ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije kandi abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Nk'uko nama ndababwira, nzokoma ndabazanira amakuru mashasha, amakuru y'abadiaspora, imibereho, ivyo bakora, n'utundi tuntu twinshi baba bibikiye bazoshobora kututubwira, ariko je nzobazanira ku bantu bama bifuza kumenya ingene abadiaspora babayeho muri ivyo bihugu basavye indaro. Nuko rero mu minsi iheze twari dufise umunsi mukuru muri association y'abarundi bo muri Edmonton. Uwo munsi mukuru rero yari umunsi mukuru wo kwifurizanya umwaka. Tuza tubona umushitsi avuye ahantu, ico nzi gusa nuko yari avuye muri Canada, vyose arabibabwira, avuye ahantu araremesha ikiyago, arakinisha n'amaje ya tombola, abantu baratombora ibintu vyinshi bitandukanye. Ivyo bintu nk'umunyamakuru, murazi ko twebwe abanyamakuru imisi yose inkuru tuyibonye turayikwirikirana. Ndavuga ati uyo muntu nzomurondera, ndamurondere atubwire ivyo bikorwa vyose yaje gukorera abantu bo muri association bariko barifurizanya umwaka. None ndagira ubuntu uno munsi ndamuronse, reka ndamuhe mikro yipresente. Karibu kuri mikro. Murakoze. Je nitwa Louis Rwakiranya, nkaba ndi umudandaza n'umuntu ahanura abantu mu bintu vyerekeye ama-assurance y'ubwoko bwinshi n'ama-investissement ino muri Canada. Nkongera uretse vy'akazi nkora ka misi yose, nkaba ndi mu bantu bahimiriza abantu kugira sport, ari basket, ari volleyball aha muri Canada, mu gufasha abantu créer ama-academy. Nkongera muri Afrika nkaba ndico bita vice president wa confederation mw'ishirahamwe rya Afrika yose ya volleyball. Ego murakoze cyane gose, ego turumvise imyidondoro yanyu. Ego none mu bisanzwe mutuye he? Ntuye muri Ottawa muri Canada, mu murwa mukuru wa Canada. Ego hanyuma rero turumvise ibikorwa musanzwe mukora. Ego nashaka rero kumenya ido nido. Ego mwatubwiye ibintu bijanye n'ama-assurance, na cane cane guhanura abantu hano muri Canada. Hama mukamusanzwe muri confederation ya basketball, c'est au niveau international canke ni si au Canada canke mu Burundi? Volleyball muri Afrika yose. Ni volleyball canke basketball? Byose ndabikora, mugabo muri Afrika ndi vice president wa confederation n'ibihugu byose byo muri Afrika. Reka ndababwire impamvu je nabarondeye. La fois passée narababonye muje mu munsi mukuru wa association ngaha anye y'abarundi muri Edmonton, muza mwitwajije udukemanyi tugutomboresha abanywanyi ba association bari bipresence muri uwo munsi mukuru. Ego ndabona muri ko muranadupresenta ivyo bikorwa vyanyu. Rero nashaka rero mugende buke buke ivyerekeye ivyo bikorwa nyene. Niyo mpamvu naciye ndabarondera, kuko abantu benshi baciye bambwira ati turagusabye umuturonderere kuko twarabaye interese, mugabo ntitwaronse umwanya wo kubisobanukirwa. Je nk'ibisanzwe muri assurance maze imyaka 29 ari wo mwuga nkora kuva 97. Gushika uno munsi nta kindi nkora atari guhimiza abantu mu by'ama-assurance. Nabitanguriye muri Afrika, ndabikora ndaja kuvyiga muri Madagascar, ndakorera amakompanyi y'abafaransa yakorera mu bihugu 12 muri Afrika, hamanje no muri Canada nca ndavyiga ndabibandanya. Ivy'ama-assurance guhimiriza abantu, ama-assurance ari ubwoko bwinshi kw'isi, ariko abantu kera biyumvira ama-assurance y'amazu n'imiduga. Kenshi wasanga imiduga ni obligatoire no ngaha muri Canada. Basanga bari bibagiye ikintu nyamukuru kw'isi, umuntu niwe akora izo modoka, niwe yubaka ayo mazu. Mugabo uwo muntu ntibigeze bamuha agaciro, bamenye ico amaze, bagasanga amazu niyo afise agaciro kurusha umuntu. Rero aho umuntu arafise agaciro, ico bita la valeur humaine, ako gaciro rero ukamenya iyo atakihari. Iyo uwawe atakihari niho umenya ico yari amaze. Rero valeur y'umuntu nko ku bihugu biteye imbere, iyo umuntu ataraja muri retraite aba afise akamaro kenshi. Ako kamaro rero ku kwezi umwe wese arigiza amahera afashisha umuryango. Iyo rero habaye impanuka akitaba Imana, ayo mahera ntagira aho ava, bica bihungabanya imiryango yose. Iyo ugize Imana mbi ugahungabanya ukitaba Imana ufise abana bakiri bato, abo bana uko wabipfuriza kubaho ntibabigishobotse.
niho rero abahinga bagize bati reka tugice bita transfert y'amaruveni, remplacement de revenu mu gifaransa. Donc mbega ayo mafaranga naho razana muri ntabaye uvahe, baca babishira muco bita les experts n'ama assurance. Rero umuntu akagira uti utarafata retraite ugifise energie yo gukora, rondera ayo mahera. Dufate nk'umuntu afata 50 ku mwaka, akaba afise imyaka 40. Ubu iyo 50 yo bizana mu myaka 25 dufata kirashika imyaka 65. Urumva ko amahera menshi yocaba 50 kwiza imyaka 25. Ubu miliyoni n'ibihumbi 250 niyo valere yawe y'amahera wozana. Ni menshi gose. Ni menshi. Rero ko ari menshi udashobora kuyaronkera rimwe. Nkaho ufata assurance y'umuriyoni n'ibihumbi 250 ukayifata ku myaka usigaje ubwije ufate retraite nkaho ufata imyaka 40 cyangwa icyo bita temporaire sur 25 ya 1,250,000. Aho niho umwana akiri muto afite umwaka umwe cyangwa imyaka 2 naho ugira isanganye yo gumabaho uko wifuza ko aba nawe utakihari. Niko rero harura la valeur humaine umuntu mbega niyo mahera yofata. Byashaka yuko tugende buke buke. Turabona ivyo vyose turaza kubishikako ego. Turabona warahisemo uravuga ati jewe ngira nje muri domaine y'ama assurance na cyane cyane guhanura abantu. Kenshi iyo abantu bafashe ntuzenya igikorwa kanaka, hari igihe usanga agifata bivanye na experience y'ubuzima bwiwe. Tuvuge nk'akarorero nk'umuntu afonze fondation y'abaofere, nuko yaba yarabaye umorfere akababazwa mu nyuma akavuga ati kuba umorfere birababaje, sinifuza ko abandi bantu bobaho nkuko nabayeho, reka nkora ikintu gishigikira abarfere. Nawe rero kugira wiyumvire kuja mu vy'ama assurance no guhanura abantu, est-ce ari ikintu coba waravive comme experience kugira winjiremwo muri iyo domaine? Ukuri noba ngaho mbeshe n'ukuntu byagenze mbeje amashuri ubuzi ntibwari bwinshi iyo naba mu gihugu. Hanyuma rero umuntu umwe yari afise compagnie d'assurance yitwa Fendorimana Benoit yatwara Nyereso Gerard. Yarabaje ubukerebutsi bwanje nari mu grand sportif iki arabaza abantu ati ujya mu je no mukoresha ama assurance. Nyuma turahura acambaza ati nta kazi uraronka, nari mvuye ukina imipira barambaye ku mateleviziyo no ku maradiyo ndeka aca arampamagara ati ejo uzotonde ku kazi. Nuko natanguye assurance muri 1997 kwezi kw'icenda. Kenshi ku bintu vy'ama assurance kenshi abantu hari igihe babitinya bakavuga ati oya twebwe abantu b'ama assurance baraduhamagara tukitabira umuhamagaro wabo, mugabo habaye ikintu nari kuronkera uburenganzira mu assurance mu kubironka bikanduhisha kuya. Ivyo bintu nivyo abantu bibwira cankwe niko bimeze. Muri Afrika ivyo barabivuga cane kandi ivyo zaragenda gutyo. Ugasanga icyo bita service sinistre ntizitabiriye kare kugira zifashe abantu, ariko bigenda birevuriwa. Ariko nko ngaha muri Canada turi hoho biba biri informatize. Ikintu gusa kenshi kigora abantu nico bita fausse déclaration. Kenshi ntituvuga ukuri. Iyo utavuze ukuri ngaha byose biri informatize. Umuhenda ukuri nawe aguhenda kwishura. Rero abantu turakwiye kugira umuco wo kuvugisha ukuri bazo bibabajije bakavuga ukuri, bamaje ati warayifise akavyemanga akabivuga. Muga iyo bihishije iramuratrava kuko biba biri mu informatize byose ngaha. Urumva rero ntihagire utinya ko turayindamiriza, turamaze kubona ababura tukindamiriza, turafise uburorero mwabitubaza tuzobe n'amapreve turayafise. None iyi compagnie nkorera Industrielle Alliance c'est la première ici au Canada, ari compagnie ya mbere ifise abakozi barenga ibihumbi hafi 50, imaze imyaka 32, ifise ama agence 62, niyo ya mbere ugiye mu statistique ugiye kubirabura za kubibona. Ego murakoze cyane gose, kuko hari igihe usanga nk'abantu b'amakompanya y'amassurance iyo baje kurondera umunywanyi kenshi bose bavuga yuko aribo ba mbere
hama ugasanga abanywanyi birabacanganye nawe umuntu yamarondera ahantu heza none mwebwe kompanyi yanyu ego mwatubwiye ko mu mastatistike tubiravye dushobora kubona none akantu kabirya gasumba yandi ma assurance amwe umuntu avuga ati nje muri assurance yanyu nakahe aha muri Canada byose uraja kuri Google byose uca ubibona biranditse rero industrie alliance urayibona ari ma investissement ari mu biki biriho ni institution financière yavyanditse abantu barabisoma kabibona hanyuma ico bita les actuels batora amaprime mugabo abantu bose banutse batahura tubwe turafise nk'abantu baba bafise capacité intellectuelle iri limite ku buryo ngaha abamama bayarizanye wenyene avuye muri Afrika n'ururimi ugasanga ruranamugora cyangwa akaba aruzi mugabo ivyo bintu vya internet ntavyo azi kwandika email gusa none wewe yumvirije iki kiganiro ukaca umworienta muri Google bica bigenda gute ske hari ubundi buryo bufasha ntambarira cyambere akakuru dukora turahamagara abantu tukabatelefona tukarondera ama contact yabo kugira baduhe umwanya tubasigurire ibi byose bikorwa ngaho kenshi rero abantu hari igihe bagora gutanga izo rendez-vous baravuga effectivement nta maso yanshaka kumvise twebwe mu akazi dukora si ukudandaza ni ukugira uduhe uwo mwanya tukubwire naho usanga ubifise nawe nzobikubaza ndaje ufise nkakubwira no ikiwarukize ugasanga abantu barameliora ivyo bari bafise kuko nabo abantu babikora bagomba bameliora le produit n'abantu baje kera arabyo ndayifashe kuva kera wamaze uti none ufise iki ugasanga ntibuka nica afise oje murabatwara amahera muri assurance gusa nk'ivyo ugasanga cyangwa ugasanga afise contrat ntiyayibitse twebwe ejo tugira gukangura abantu kumenya ivyo bafise kumenya beneficiaire mbega aracahari hamwe no gira isanganya umuntu yoronka amafaranga ugasanga uwo muntu siwa ntutura barashobora kumuhindura abo bantu batazi internet narimvuze turi ngaha n'ubwa turabikora naho turabikora tugasaba umubonano tuti mbega nyakubahwa twohura tukaburana maso mu yandi nkakwereka ibintu ko bihari kuko iki gihugu ni ciza ariko bavuga mu Congereza ngo when you are in Rome do as Romans do iyo umuntu ashengeye muri iki gihugu muri kumwe niho ubona ko ari ingorane zinjiye mu zindi ugira kubura umuntu ukabura n'amara yo guhamba uwo muntu wawe ukabura cyane gutwara ikizigi Burundi aroroke ku mahera 50-60 ku kwezi woshaka kuyakoresha ugasanga urikingiye ku ngorane nyinshi ugakingirira n'umuryango wawe wose mwoba mwibaza biva kuki abantu benshi ntibitabira amasirance je ico nzi co ni kubera ari abantu batitabira amasirance pare mbe mu kinyarwanda novuga gute ubujiji akavuga ati wowe uri kuradutungira ko mugabo ntavyo nitaba wowe uri kuricira akanoti none uri kurangora mugabo none wewe ivyo nivyo mpora numva mwibarabara abantu bavuga ariko bakibagira ntuze kazoza kabo none mwe mwibaza yuko benshi ni kubera iki benshi batitabira amasirance ko ndazi ko ari abantu benshi usanga batavyitabira abarundi kenshi tugira communication orale ntitwandika dukunda ibihuha iyi ni science mu zindi iyo uvuye mu Burundi babwira ati hariho ivere muri Edmonton canke Ottawa ukiri Bujumbura bavuga uti je ntabo tinizo kwambara canke abadamu sinzo kwambara ibikoti bitatu mu kundi impuzu zoroshe ariko ushitse ngaha barakubwira bati muri ivyo byose urondera umenye ko assurance ikenewe assurance vie ikenewe assurance maladie ikenewe assurance invalidité ikenewe kubera bya bindi byose twasiga muri Afrika vy'ingwara n'iki byo ngaha biraduherekeza n'ubu rero tubona abantu benshi bakora amakanseri kandi bagakira bakabavura bagakira ariko hariho assurance y'iyo ngwara mbega ugwaye ugakira nkaguha sheke ya $100,000 ukiriho abandi wonshimira uti kuko niyo $100,000 ashobora gufuja muri Afrika wakize ukamara umwaka cyangwa imyaka 2 kugira usubire kubaho neza umuryango wawe usubire kwirokonsa aho madagufashije wowe urafise inzu canke ufise umushahara ejo uragize isanganya umaze amezi 3-6 udahembwa uyu muzungu nta kigoma azokugirira aroroke hariho assurance salaire ihari ishobora kuguha bakakumaza nk'umwaka cyangwa imyaka 2 cyangwa 5 baguhemba udakora kubera wagize isanganya aho sima ndagufashije iyo bibaye bibi ukitaba Imana umwana wawe cyangwa
conjoint ou conjointe akaronka 500 millions de dollars aha arasigara aratunga abo wasize ko atawubuza umuntu gupfa je ntabwo mbuza gupfa mugabo ndakompanya umuntu nkagira nti usize igihengeri mugabo ntusize igihengeri ariko ikibi si ugupfa ikibi ni ugupfira n'aba bawe. Ego none mwebwe rero mu ncamake rero sinzi ko uronka ino occasion yo gusigura izo assurance ngaha cankwe uvuga ati mpisemo ko bazondondera umunsi nkamusigura ukwiwe. Je ndabarondera cane gose aha twayaze n'ikiganiro zo kwibonera kurondera urumva je ndarondera abantu ndabahamagara abantu 10-20 ku munsi ndafise abakonseye une equipe yanje nturya nazanye ujya munsi ico bakora gusensibiliza abantu kwigisha abantu babire kubifata mugo babizi bavuze ngo bavuga ndashaka kwitungira ceke njambira uvuza ukoti niba bubifise ni byiza utabifise ahubwo ngo uvyige nawe ubyigishe para amafaranga unabona yace yagucamera si icasi kibi ngabo ni ibintu bantu bose bashobora kubyiga ahubwo ndaguhimije uze ubyige ndabigufasha ubyige hanyuma ravuga turonke nawe yaronke uzofashije abantu aba nawe ubifashe bazovyumva muri imuhira media ndavuga ati nawe ingo rero mwese umuntu uzenya nawe agufashe yego guca amahera si bibi en plus nawe rero ufasha abandi kugira ngo twese tubeneficie niko nawe bifata muri urwo rwego. Ego none nk'abantu bavuga ati twe turakeneye ku bintu vy'amassurance imbere yuko tuja rero mu vya sport bo kurondera gute? Yewe telefone yanje ni 61352528350 umuntu wese ahari hose ndamuhamvye ndakoresha Teams kwawe na ordinateur nayo mbwiye ati fata indege uzu ndabe mbonye bashika 5-6 ndagire kwiyanaje ngaho n'ibintu byamaze kuja mu maraso yanje kubidandaza nta kandi kazi nzokora niho umuga nafashe kandi amaze gufasha abantu batari bake ariko ndabona ko hariho benshi bakibikeneye cyane rwose na cyane cyane urwaruka rwacu ruvuga bo bazi natwe tukiri bato twari tuzi ko tutashobora gupfa ariko ndumva henshi n'urwaruka ruragira ingorane amakansere gupfa hari igifaransa kivuga ngo si jeunesse savait et si vieillesse pouvait uko ukura birazimba abakiri bato bari bakwiye kwifata bakiri bato bakagura ico bita assurabilité tukabiga ico bita education financière mwana arakwiye kumenya ko $100 hakuyakinisha twomwe kahayabika muri série canke muri assurance zitwa permanente canke nkamwereka série yapo ashaka kuzogura inzu nkamukocinga kuko ufise umukonseye bavuga ko unguka plus de 30% par rapport udafise umukonseye hamwe mwese mugize umugambi umwe uwo mukonseye ntumuhemba kandi twebwe n'amahera duhemba tuhembera kompanyi samahera yanyu ni kompanyi duhemba ariko kumviriza umuntu ni byiza uti reka numve akabi kandi nawe ufise umukonseye kunyumviriza ni byiza kumviriza ibindi vyiyumviro banki barabidandaza twe tukabidandaza kumviriza ikindi ciyumvira akambaza ibibazo byose ashaka akajana n'uwo agomba mugabo ntabanzi ko yabimenye igikuru n'ukubimenya. Ego none hoba hari andi ma platforme mukorera ko apare kuri telefone gusa bavuga ati turakeneye kumenya amakuru arenze kuri email ndashaka kurungikira amaproduit menshi cyane gose muri Canada nka kono birohangira mugabo abagize ati organizateme uzozo tubwire nk'ubu urashaka kuzokorganiza abantu Edmonton je kugaruka ntaco bintu waye iyo organiza nkazoza ari mu yindi cadre cette fois c'est abantu benshi cyane gose umuntu akaza akabasigurira ivyiza bakabimenya ababifata bakabifata kuko kenshi benshi bagize ingorane baca bagira ngo iyo menya turamaze kubona abantu benshi bagwara ingwara ngo sinarinzi ko umuntu wambare ko ari cancer assurance critical illness ya maladie grave 25 maladie grave agaca atanga kwidoga ntiyaronse umenya ko ubimubwira ubundi agiye muri chômage agize nka accident ugasanga muri ko munatera muri communauté ngo naka bagira musore mu nzu bamwatsiga iminatari 200 ariko yari gufata iyo assurance ndayimuhaye akarya nka senkana usanga uraye paru bishitse bakaya muri umwaka cyangwa imyaka ibica 5 cyangwa ikaswa 65 ivyo byose byo tuba tugomba kubigisha iyo umuntu nawe yitavye Imana naye kubwiye nahanyere baratanga sheke ari 500,000 ari 200,000 ari 100,000 ari miliyoni gushaka kuri 9 miliyoni ngo urumva byose birahari ni twemere twaraje reka twemere ibiri muri Canada
nk'uko nawe mbona uriko urakora akazi neza urabona ko i Burundi nta mudamu yagira ivyo uriko urakora ariko umuntu wa mbere nabonye nshinjiye harya ni wewe narakubona uriko urakamera ugira iki i Burundi barashobora ati hari umugore yogira ivyo bintu me waraje ngaho tufata iyindi mico ngaha uri gukora akazi kawe rero abarundi twokora gutya niko abayisirayeli bateye imbere ikabashimwe bateye imbere twebwe nyene tumenye umuntu akora akazi nk'ubu gukora ibintu nk'ivyo tukakurondera hako tuja kurondera umushinwa bikora aho utaho nkababwira nti Joseline arabikora Edmonton ni kuki mutoho Burundi kazi kuko niyo mwagenda urubanza bazonaza anabaterera mugabo babishira umuzungu mu Kanadi tuhombera hamwe twese ariko turonse Burundi abigira tukanamubwira publicité ndamaze no kukuvuga muri Ottawa n'abataramu ngijegera nda publicité iwawe genda umufana africaniste n'abantu dukwiye dufise amajwi agera kure cane dukwiye kugira ngo publicité tureko nakora amafaranga habone tureko ari development y'abarundi n'abarundi kazi ko turatembera yego amakategori y'amasiranse cyane cyane mukunda kwasira twasira byose impanuro n'ivy'imiduga turahanura abantu nabikoze muri Afrika guhanura abantu n'abagira importation exportation naravyize navyo nyene nkamuhanura ukuntu ashobora kubigira assurance vie amatamba ubwoko bwinshi bw'amassurance bwinshi hari assurance vie navuye ko harimo assurance vie invalidité harimo maladie grave harimo ama-accident harimo ama-regime parentide y'abana dushobora kubafasha kugira abana bazoronka ama-subvention y'Leta ya Canada abantu bafise residence cyangwa se nationalité kubikira abantu muri TFC muri seri ngaha umuntu tukamwigisha kubika amahera ariya ni education ikomeye cyane eske turi abantu vraiment tuzi kubika amahera sindavyibaza tutravaya par emotion umurundi ashobora kumubwira uti mpa 300 dollars akayaguha ariko umubwira uti bika 100 dollars akabangura mugoye kandi arayiwe ayibikira umwana kiri mutataye kubika nka 100 dollars azoshikana imyaka yacu ari millionnaire tamwereka ukuntu ashobora kuba millionnaire byose la gestion cyose tukabigisha tukabakompanya la rigueur de la gestion tushiramo sentiment ari naho tumikira amahera ntibanadushimire ugasanga amahera ko yabarungikira bafunye yabika abana banyu regime parentide kugira umwana azoje muri université yaronse subventioniste à gouvernement twe turi kompanyi utanze make nimba utanga 100 dollars uri de 200 turashobora kuyagurana muri kompanyi leta ikona ko ni legale ko ukotiza 200 dollars ukunguka amafaranga izo sibansi ku mahera menshi ni ubwoko bwinshi sinubona naho ndabuhetse ariko unyitura ati tuvugane wari wese tureko tuvugane turakompanya abana bakiri bato des jeunes c'est pas un cours spécifique ku bana ngo umwana baduza tumugire iki abo bana ahubwo tubigisha duciye nko muri aya masiporo buke buke umwana ukamuha des message za education kumenya yize ishuri ko ashobora kubika amahera iyindi platform ducishamo sino ni kompanyi n'amakompanyi privé bikora ngaha nta makuru specifique atanga murakoze cyane ego reka rero tuje mu bintu vya sport la fois passée narabonye muje musaga kemanyi muradukoresha utuntu tw'utuje turyoshe bararyohewe vraiment abarundi n'ubunye baracikugura bashoboye gutoka kandi hatomboye abantu benshi cyane ego twe tumenyereye hatombora umuntu umwe cyangwa babiri mugabo warahaye chance abantu benshi ego turabona n'umupira wa basketball barawutomboye abana baca bagenda nuko baciye utaha basigaye barawukina muri sale ukabona ko abana bari baryohewe abantu bose bari baryohewe ego none kajya kaje wanuze wagateguye mu ntumbero yiyi kaje mvana tugira n'ahandi natugize na Milton ni iyo bari mu munsi mukuru hariho ubwira uti duhindura ama activité ukabahindura activité ntibaguma ari concentré kuri ico barimo conyene hajya sashanje mood y'urubanza twarimo ikindi ca kabiri bituma mumenyana n'abantu hajya n'ama message yari matari make hajya ujya mupira wa skate ni message natanze kubera naciye mvuga n'abategetsi ba association no bico abantu ndiko ndagikora ndi mu bantu bafunze academy ya basket ngaha muri Canada Ottawa Gatineau kandi bikigena neza cane gose dusa aba equipe nka 8 do 4 15 no à 17 ans abana twatangiye kwantrena nibo ba entraîneur b'abatoya babo no kumesha ko abakanadie ubu bose bayinjiyemo basanze ari
une académie très bien organisée mu gihugu twaje turi impunzi ugasanga turiko turatanga intumbero biratunezera rero ndagira nti na Edmonton noshobora kubafasha kubaha amatexte hagiye faut être exister légalement bakagira amatexte noneho abanjenere n'abayobozi bagakora ku matexte azobatuma mbega dushobora kuronka nk'abana bazokina muri NBA urwapa turabishoboye n'ivyo dukora izo message nari nzanye tuya dukino ku divertissement kandi asanzwe abantu benshi ndabazi harya abandi bananzi ni ugusiga izina aho ugiye ukagira akantu nyine keza karyoshe gatuma notre communauté inavuga iti na hariya turafise wacu hariya muri Ottawa mbere tuzoratumubaza ibibazo byose dushaka ko yari umu sportif de nature donc ndi ouvert à tout le monde il faut diversifier kandi ubutanzogaruka byari biryoshe cyane ahubwo abantu ugasize kajya akantu wadukoreye kuri tuzokugira ati wewe uno musari ico watwimye rero ku bw'ivyo rero vyantuzenya vya akademiya y'ama basket na volleyball niko wavuze ego wavuze ko muri Edmonton naho nyene ushaka kugira ico usize eske ugomba kugurura iyo akademi muri Edmonton que suivi strategie ya suivi none bizokorohera ngo yabariyo benshi ngaho abafise calibre yanje ndanabazi n'abizi za sport jenzo bafasha gushira une organisation solide et réglementaire gusa ni texte baha hanyuma tukaba fiere iyo twumvise abarundi turaja za Montreal za Toronto kumva abarundi bagize ikintu kiri structure ubu ushinze ubikoze akazi kawe mugabo ukabafasha kugira amategeko bazoca bayadapta kuri realite za Edmonton abakingiye pourquoi pas ko tuzoshobora nka match Edmonton Ottawa ibyo nivyo magomba abana bakaza bagakina hanyuma Montreal tugahamagara bakaza bagakina ainsi de suite Rwanda ego ahubwo ni ibintu vyiza cyane nibaza ko binafasha yuko abana b'abarundi bashobora kumenyana aho bari hose au niveau du Canada à base y'amajeu ego nukuri icyo kintu ni ciza natwe twarakinye basket tukiri abajene mugabo ngiye turashaje kukunda ego the age is a number wenda ushaje iyo yose ndakuruta cyane ubu ndacaye kina basket ego twarakinye icyo bita Star mu Burundi warakinye muri Berco Starlet oui biseruko nabari mu kapitene ngiranga nk'icuro nka zitatu topsena basket kizi mwarakinanye kizi yo muri Berco Star bakibuti bama badutsinze bakina muri Recopi ahubwo ibutari Montreal nagiye kumuramusa muhira kubera mu sportif muri Recopi harye bajya abantu bari bakomeye ngabona twarige twasaga twabaye abakabiri kuri bo ego ya Berco nafise n'abakinyi bakina mu bibiri ndabazi nasalasa ngaha turi kumwe president Berco Valeri ego bajya rero twe twaragiye yatwara uwitwa Maho icyo gihe yari ikitwa Starlet itarahindura ndayibona Starlet ego niyo yahavuye mwenda ihindura izina ikitwa Berco Star c'est bon nuko rero turanezerewe cyane muze mudushigikire ngira natwebwe dushaje ngira bizokunda ko tubarojwanya kugira dutanga amasapoti ashoboka none ngubu muri avril rero equipe y'abadamu bakuze bazokina mu Birigi n'abahungu bazogenda mu Birigi ngaha muri Canada c'est début avril jewe nzoja mu Rwanda mu cyo bitari club champion ni grande competition ikomeye ariko Canada twama twagira ne patwari muri Suisse ni basket aho bazogenda ipe mu Birigi aho hahura plus de 3000 personnes bahura ni Suède, France, Suisse, Belgique, Canada. 6 à 7 pays na retrouvailles l'année passée expecting kwakira 3000 personnes. Iyo activity na Holanda bavuga sinarinzi ko ari mwe muyorganiza na Holanda byumva yuko habaye si jewe mfashanya n'aba muri Canada bagiye donc ushira en contact na president yitwa Ingabirano wa Montreal mukazovuga ego cyane gose ndaguha telefone yiwe uzomubaze kandi byiza ntaho bivuze ni fierté nagenda kumeje ko la communauté burundaise ndayikunda cyane kuko ibintu bakora bagiye hanze
mwese afite ukuntu yagiye mugabo ise sont organisé on s'organise no muri football duheze gutwara coupe yitwa CAN Gatri Coupe d'Afrique des Nations sinzi ko byumvise twari aha Ottawa Gatineau ibihugu byose birahura za Cameroon za Nigeria ama equipe nationale yabo ari ngaha ibihugu byose bigahura bikeliminana za Ghana ibihugu byose biri ngaha amarane passe finale yabaye Burundi na Congo Kinshasa stade tuba twuzuye abakaza abadepite abaki isinzi rikaza kurorera afidari yatwawe n'u Burundi rane passe yitwa CAN Gatri Coupe d'Afrique des Nations basha turanuze turabona information twebwe turi mu bantu basponsoriza amamaye ba equipe nationale yacu ngaha twe no bitwa Martin Ben tugura amamaye dushoboye gutera icyo dushobora tukabahereza baranezerwa tukanezerwa donc urumva notre compagnie iri Afrika muri sponsors taringe muri academy turasanga ama sponsors cyane turafasha nize muzokrea ngaha tuzofasha nane utanze igihumbi cya 200 ariko umuntu hano utembereye abandi bakagaseza bagataha murakoze cyane n'ukuri ndanezerewe cyane ndumvise ndatahuye kuko nicyo cyatumye ndakurondera nashatse kumenya n'abakunzi ba Muhira Media n'abarundi bose n'abantu bose bashaka beaucoup des informations nashatse kubavuga ati hari ibintu byiza ivyo byiza byose ndabona ko hejeje kubidusangiza wanaduhaye na telefone abagushatse bazokubona hama uranatwankurajije cyane kuko naje nabitahuye ubu turatanguye kubibona kera twarashaka kumara nk'imyaka nko mu myaka 7 ya mbere namaze muri Canada zari bwumva umurundi yapfuye ariko ubu barikuzenya umva bariko barataha bisigura ko twagwiriye impanuka ingwara ibiki twamaze guhinduka abakanadya ubu rero niho dutanguye kubibona vraiment yuko ibintu nk'ivyo bidushikiye tuba dukeneye uburyo ubu rero abantu baze bakurondere telefone irahari ndaza kuyishira kuri ekran kugira ngo muyibone murakoze cyane namba hari ikintu noba nibagiye kukubaza wari wifuze gushikiriza abanywanyi abakunzi abarundi bari ku isi yose n'abumva ikirundi bose nakanya kanya ngoma mpanura umurundi wese ari mu hanze n'uri mu Burundi kwijukira kwikingira mu assurance kuko isi irazimba hanyuma hajya wikingiye ukingiye n'abana bose bagira gahinda upfuye hanyuma naho gahinda bakabura ikibafasha cepfo na ruguru batasirance nitiza ica kabiri nagenda bahanura bagire de très bonne déclaration hagira umuntu atrisha muri déclaration kutrishije sabura trappe nibajya bidoga ngo muri banka era yanje kenshi babaye the first declaration nga muri Canada hakubesha ukora yandi makosa first declaration barayanka bayemera sastangara krende ndabagiriye kuko benshi abarundi iyo bagiye mu makosa bavuza amajambo menshi kurusha kuraho kuri kindi ndabahimirize bagire sport n'umutima yindi abo bakingiye rero uyibandanye tayibandanije umubiri uzokubaza ibibazo mu myaka izi bakubwira ibyo siri ntari ibintu wari umbirira ntavyo kibona takibishoboye fata imiti rero donc urumva sport ikintu ciza cyane gose natwe turakombe des experts muri sport nibaza ko n'umurundi wa mbere amaze kuba vice president muri continent nibaza ko ari ico kibanza nzokoresha cyane kugira mfashe sport y'Uburundi na Afrika indi dakonomeye ni box nawe wanze umbwira ama assurance ufise komeze ego kweri nzokubwira rero reka dusezere abadukurikiranye bose abakunda Muhira Media abasanzwe bakunzi nawe ego turabaseze kandi turabashimiye kubona mwacoye kubandanya mukurikirana kino kiganiro ndamwe gushimira madame Joseline wowe wateguye ikiganiro kandi wabisaje ko tubikorana ukibimbaye naranezerewe cyane gose uri umujournaliste professionnel kubera muregera abantu mukababwira hajya abantu benshi bafite ibyo bavuga canke ibyo borata kabura ababegera cyane naranezerewe cyane nyegereye handi nagushimiye nukuba à l'heure c'est extrêmement important ku banyafrika isaha n'isaha babaye très ponctuel nanezerewe cyane gose n'ivyo ni kwigisha abarundi kumenya amasaha y'icarico
ikindi ubandanye urondera intwari mfise abantu benshi bakenera abantu bose ndafise benshi cyane bamariye igihugu cy'u Burundi akamaro kandi n'ubu no ngaha bashobora kuguha ibiganiro bikomeye cyane rwose intwari muri siporo eka no mu bindi byose ushaka uzoca ubaha amakontakite y'iwanje tuze turaganira kugira abarundi benshi bamenye ivyo abarundi bariko barakora biramotiva nk'umuntu avuga ati tuje muri Canada si igihugu cacu umenga baca bihebura mugabo ubonye ko hariyo abantu bakora ibihambaye kuko benshi sinzi ko namwe bihora bibashikiraho muri umuntu wa mbere agishika bazi yuko kera twebweho twagenda kwaha inkere twe tuzi ko akazi k'abayemigra no kwaha inkere zimaze kutubabaza twaje tubona yuko umuntu yorondera ibindi rero bariko babona ivyo mukora ntiboza biyumvira kwaha inkere nuko ico nokubwira madame Josephine ndakikubwiza ukuri nivyo mbwira abarundi Amerika narabayeyo isi yose ndayizi maze kuja mu birenga 50 kuba impunzi si icaha ikibi kwikorera umutwaro wo kwitwa ngo ndi impunzi ugeze ahantu mu mazi uguye mu mazi gerageza woge ugira iki urasohoka abarundi rero bari abantu baje za 2015 bagiye mu mashuri barakora iso très dynamique ubwo namwe mwaje kera mwatwitangiye je ndabashimira ona apripare abantu baje kera ariko abantu bose ni intambara mu zindi kora kugeza vraiment hamwe magara yanse abantu bige abantu ejo bita matière transférable nukuzizana inguvu wari ufise zizana je nari nkomeye muri volleyball cyane muri Afrika iki ndimo bahindiye amateka ya Afrika n'impunzi nta numwe byavyumva iyo rero muzi ndi vice president muri Afrika bazo ni natoye ibi nakoreye n'inguvu nyinshi cyane gose gufasha guhindura continent uri kwisonga je ndi kwisonga guhindura continent nje nabikoze abandi baca bicara ngaho turi impunzi ico gituma umva ndi vice president muri Afrika intambara nagize ndakusansibiza tous les Africains abatwara nabi turabirukana kandi mu babirukanye n'igende kwisonga bizo yo murumva nta kidashoboka abantu turashoboye byose ikibi no kubwira servo ntacushoboye yibwira wo kushoboye byinshi kandi urabishika none uri kurakora wibaza ko atari abantu bo bikora mugo bicaye ngaha basagira amakritike dusa cagira ngo Josephine iki niki aho buza kwegera ati mbere ubikora gute tukaba benshi tugakomera baja muri critique niba bive ngo aruri tube positif nibaza kwiriko ndakubwira usanga amakomandera mwamwe baja amakomandere negatif aho kwankuraja baguha abantu kenzo guha abantu benshi vraiment so turambaza unyandike kuri WhatsApp iti mbe nk'iki kintu ndakeneye umuntu ari ufashe je suis très connecté. Merci beaucoup ndabaye ndashima mwebwe aba Edmonton mwanyimye ikiganiro ubure muri Ottawa ngiye kwironka ikiganiro Ndabikondera byinshi cyane